kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe P44a Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro cy'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michel na Mubano. Ye Marita, bubaye ubwa mbere ndonka invitation yanditswe ngo nje mu munsi mukuru wa anniversaire. Sije nzobona kuwa gatandatu harageze. Weho biragendeka munyana. Je hizoba ari anniversaire ya mbere ngiyemo kuva mbaho. Oya buzoya sindavyemeye. Nivyo Marita, twebwe twahora tubona mama guri bitumbura tukarya, mugabo ntihabeho gutumira abagenzi. Ariko kubera iki? Mama yavuga yuko atamahera dufise, papa nawe yakunda kuba atari hari. Yakorera mu ntara ya kure akazi ko kwimba ubutare. Twamubona ku mpera y'umwaka amahinga 2 gusa agaca agenda. Jewe papa wanje ntiyakora ivyo kwimba ubutare, mugabo nawe nyene kwari uko nyene ntiyabimuhira. We nta ngorane bo muri kumwe, si nka buzoya. Mbega aracagwaye nka kwa kundi gabuzo. Ega aracagwaye. Iye n'amataro nk'avuvu ngo azaramurisha biba byarabaye nabi kurusha. Mwami Yesu, ndagushimiye kuvyo abavyeyi banje bankorera ku munsi. Ndagushimira Yesu ingene wazanye papa wanje. Uyu munsi tukaba turi kumwe. Ego Mwami Yesu, ndizera ko papa wanje ari mu mako yawe. Kandi naho agwaye cyane umwereke yuko uri kumwe nawe. Turagusabye umukize ibyaha abo umwana wawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Natuvuta tumushatsi twiwanje mfise. Iwacu twese abo mu nzu dukoresha agacupa kamwe. Mwebwe ni gutega Marita? Nta mavuta y'umushatsi dufise, dukoresha isabuni. Ngira nawe nuko buzoya. Nivyo Marita, papa wanje yavuze yuko atamahera tworonka yo kugura amavuta y'umutwe. Icoma gashatsi nkako tumvise kamamaza ni radio. Ubu rero ko dushobora kumviriza radio, tuzokwigishwa vyinshi. Sinarinze yuko tuvuta two mu mutwe tworosha umushatsi. Zosaba papa wanje atungurire tudukoreshe twese turabe. Wibaza yuko azoyakuguriye? Kumbure ngira ngo yo kugurira nk'akarangi ko gusiga ku nzara. Sindabizi munyana. Papa wanje amaze kungurira ibintu byinshi cyane. Kuva je inigwi inyoni. Kumbure niyaje Igitega azotwemerera tujana. None muzosubira Igitega ryari ga Marita? Papa wanje yavuze yuko tugenda kuwa gatanu kumuhingama. Azogura ibijanye n'umunsi mukuru wa anniversaire yanje vyose. Wibaza yuko tuzoshobora kuza tukajana? Ndamubaza, ndazi yuko atavyanka. Na wewe munyana. Vyonezera cyane. Ndaje. Mahoro Siboni. Ndanezerewe kukubona. Reka ndaguhamagarira umushinga ntara. Urakoze gata, kandi mwese nyine nari nipfuje ko tuvugana kuvyerekeye umunsi mukuru wo kwibuka ivuka rya Marita. Ego, kaze muri sara. Urakoze. Ninde Gatari? Ni Siboniyo, agomba kuganira natwe ku bya anniversaire ya Marita. Uraho Gasiboni? Hari ico twogufasha? Mwiriwe Rugamba. Urambara Rugamba. Ni ngiyi nkororanye ntitahera. Nangorane. Niyumviye yuko hogira ico mumpanura kandi mukamfasha. Nemereye Marita yuko nzomugirira umunsi mukuru ku munsi wa gatandatu wo kwibuka ivuka ryiwe. Abana bose ubu nivyo bavuga, bararyohewe cyane. Ingorane rero mfise nizi. Ubwa mbere sinzi n'ingene notegura umunsi mukuru, sinzi ico nokora. Umukenyezi wanje akiriho niwe hora vyirukamwo akamenya ibikwiye gukorwa vyose. Na Marita sinzi ivyo akunda. None ndazi ko ari ikibazo kigoye, ariko nama numva abana banyu ivyiza mwamwe mubakore. Namye nibaza yuko bitoshoboka ko twahava dutunganiriza umunsi mukuru bw'amunsi wanyu. Ereka ko abasa bose hoho hama habaye ingorane z'uburyo bwose, mumfashije muba mukoze cyane, kuko uzoba ari umunsi mukuru ukomeye. Mbega twovyankira iki? Natwe vyo tunezera. Kumbure sinari nkwiye kubabaza ico kibazo, mugabo nuko numva nyene
ntamerewe neza cyane numva nguma ndushe kandi nguma nkorora kandi mfise ibikorwa byinshi hariya tugiye kubaka. Ego Siboni tuzogufasha. Marita n'umwana mwiza cyane arakwiriye kugirirwa uwo munsi mukuru n'ukuri. Tuzobikora ariko nkeneye yuko unyemerera ikintu kimwe. Icyo kintu uvuga ni iki? Amahera ndayatanga? Oya si iby'amahera mushingano, naho hari ibyo dutegereza kuvugana bikeneye amahera. Nibiki none? Nditeguye gukora ibishoboka byose. Siboni ya mugenzi, unyemerere yuko aho uzosubirira Igitega uzoca ku bitaro kwipimisha. Ndazi ko nzosanga nkomeye. Utabinyemereye nta munsi mukuru wa Marita. Sawa ndabyemeye. Sawa rero ikibazo turagikemuye. Rero Siboni tubwire mu ncamake ibyo umaze gukora mu nteguro y'urwo rubanza. Ibintu bibiri niyumviriye yuko nokorera Marita ibintu atari yiteze. Naramuguriye ikintu nzomuha hamwe n'ikanzu idasanzwe y'umunsi mukuru. Mu mangazini twavuganye yuko iyo kanzu nzoyitora ku wa gatanu ku muhingamo, kandi narakoresheje wa mutsima w'umunsi mukuru ariwo bita gato, nkaba nzowutora ku wa gatanu. Ivyo byose ni ibintu bikuru gusa, ariko imbere yuko tugira ico dukora twagomba dushiremwo abana badufasha integuro. Erega barazi ivyo Marita akunda. Yozefu, Munyana, Buzoya, muze tuvugane. Emeye mbega ni kubera ko jewe ntiyumviriye kubabaza abo bana nyine. Nizera yuko azonezerwa namuguriye. Emwe sinkekeranya, ndazi yuko azobikunda, ariko nagomba tuzojane mu gisagara ku wa gatanu asanga atangorane. Asanga ataco vyica kandi asanga na Rugamba bitamugwa nabi. Kana kuri jewe ntangorane. Mbega kubera ko abana iyo ndabakeneye ntababona. Yozefu, Munyana, Buzoya. Ego mama. Siboni niyo mbere yuko twojana gutembera. Ndabona yuko hari ibintu byinshi twoganira. Ntaje ndavyibaza. Nyoko twanezerewe cyane, twafashije mama gutegura umunsi mukuru. Munyana ndazi yuko Marita azonezerwa cyane asanga mwese mwafashije mu nteguro. Mbere tujoje Igitega kugura ibikenewe byose. Tuzogenda ku wa gatanu. Kwishure naho gayo. Tuzogenda dusohotse. Tuzogenda mu modoka ya Siboni. Ndanezerewe ko ufise uruhara muri uwo muryango w'Ubuzoya. Mama Katarina yavuze yuko ntegerezwa kuba umwe mu bagize umuryango we. Buzoba ari ubwa mbere nja mu munsi mukuru w'Ubuyobozi. Twarateguye udukino tw'umunsi mukuru n'udushimwe tuzorondera muri librairie Igitega. Tuzoshiraho ibisharizo byinshi kandi tuzoba twambaye inkofero z'umunsi mukuru. Na cyane tuba dufite inda nyinshi. Imbombo, ibinyobwa bikanye, ibitumbura n'ibindi. Sawa yoze turakumva. Papa wacu yarateguye n'ihema tuzoshinga iruhande y'inzu. Nine bidasanzwe zo kwicaramwo wenyine. Mama wacu nawe yavuze yuko azogura ibitabo by'isezerano risha byo guha abana bose bazoza umunsi mukuru uheze. Marita azoha umwana wese igitabo cy'isezerano risha mu buryo bwo gushima. Azokwandikamo amajambo makeya avuga ukuntu Marita ashimiye abaje kandi agira ko no kubaha ingabirano zabo. N'amajambo y'ubutumwa avuga ku gutanga ingabire y'ubuzima budashira. Ni mucete candikiwe Abaroma igice cya 6 ku murongo wa 23 ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Niyo ngabire Marita azoha bari ngaho yo kubashimira. Ni byiza cyane, nta ngabire yoza iruta y'ubuzima budashira. Ndazi neza yuko Marita azonezerwa cyane aronsa akaryo ko kwerekana umuco muri uwo munsi mukuru wiwe. Tukivuga ku byo kwerekana umuco wa Yesu, na cyane cyane twibajije igikorwa muzokora mu kwitegurira uwo munsi mukuru. Nagomba mwandike mu ikaye y'amasezerano umurongo umwe muri Bibiliya mu cete cy'Abifilipi igice cya 2:15. Dusomere uwo murongo w'Ubuzoya. Mbere uhere ku murongo wa 14. Mukore byose atakwidodomba ataguharira kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi, abo mubonekeramo nk'amatara mw'isi. Mugendeye bana kandi uwo muco wanyu wake mubonekemo Yesu.
ego nyoko, urakoze nyoko. rero Gatarina nk'uko navyemeye mbanje kuja ku bitaro ndaza kwipimisha hanyuma nje ndabana za bikoresho byo kubaka ko biraza ntaza kubarindirira hariya ku mangazini y'impuzu. ego ngira ngo byoba byiza turindiriye hamwe ku mikate kuko niho hanyuma twohagarara imbere y'uko dusubira imuhira. Ndizeye yuko twibutse byose ejo ntitwogaruka ino. ego ibyo dukeneye byose ndabizi kandi byose narabyanditse ngira ngo byoba byiza utanguye kutujana ku mangazini y'impuzu ntamfasha Marita yigera ikanzu yiwe turabe neza yuko imukwiye. Ewe Gatarina nawe wiyumvira utuntu twose urakoze cyane ku byo wafashije byose. erega siboniyo ni umunezero kuri jewe hanyuma ntiwibagire guhitana ya kado yiwe. reka sinokwibagira aho none ndavyononye byose. Siboniyo uyu munsi mukuru ni iciyumviro ciza cane ariko rero igikuru wo kwama wibuka ni uko Marita yifuza kuba hafi yawe. Urakoze Gatari nzoguma ndavyibuka. Turashitse ku mangazini y'impuzu rero turasubira hanyuma. noneho si kanzu nziza gusa papa banguriye na zijya mpuzu shasha zose n'ikoti isusurutse. wakoze cane papa simbona aho zoshira za mpuzu za kera zose canke n'izi shasha zose. Ndanezerewe ko wazinezerewe Marita. kumbure tuzosaba Yosefu agukoreye akabati. urakoze papa urakoze ku byo wankoreye byose. Ndanezerewe ko nshobora kuba ngaha nkakugurira ibintu Marita na cane ndanezerewe ko nshoboye kuba ngaha ngo gutunganiriza umunsi mukuru. hanyuma igikuru ni ukukubona uri kumwe nanje. Bigabasha Gatarina ko atevye. Yari yavuze yuko aza guca kuri library gusa ibindi byose twari twashoboye kubironka. Papa nitujya kurondera mu matukaraba ko atoba afise ibintu byinshi tukamutwaza. Ico ni cyumviro ciza. Ngomba kujana na Yosefu na jewe turajana. jewe sigarana na papa wanje. Sawa ndazi ko tudateba. Ni vyiza hari n'ikindi kintu tutari bwaronke Marita kandi urakibona ucishije hajya mu idirisha. uvuga irya gato? Irya gato nyene niyo izoryosha umunsi mukuru wawe. kandi ni gato irimo shokora. ndakunda cyane gato irimo shokora papa. turashobora kwinjira tukayiraba? Yego cyane. papa yanditse ko izina ryanje. nce nifuza guhonja shokora iriko biraboneka ko iryoshe cyane. Ivyo vyose ni kubw'umunsi mukuru wawe w'ejo. noneho Gatarina yaje. mwabonye gabasha rabira hajya mu idirisha. iryo ni gato yo ku munsi mukuru wanje. Siboniyo wakoresheje gato nini cane. nagomvye ko bose bazoyifungura ko bakakwigwa. ntawe uzobura kuko urabona ko ingana n'umupira w'amaguru. nababwiye ko ntazi byinshi ku byo gutegura iminsi mikuru nk'iyi. iyo ataba wewe na Rugamba sinzi ico nari gukora. ariko Gasiboniyo ndanezerewe kubona dushobora gufasha kandi igato wakoresheje imeze neza cane wagize neza cane ariko hari ikintu kimwe nagomba ko tuvugana. Yego. ni vyerekeye Nome ari mu kuvyara kandi nta nagahuzu k'umwana afise. aho nari mu magazini y'impuzu nabonye yuko bafise uduhuzu tw'abana. turashobora no gufata zimwe muri za mpuzu wanguriye tukaraba ingene tozivunjamo ico tofashisha Nome. ivyo wabigiraga Marita? ego papa impuzu wanguriye ndazikunda mugabo Nome ni nka mukuru wanje myiza kandi Yesu aravuga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 20 ku murongo wa 35 ngo ugutanga kuzana umugisha kurusha guhabwa. ivyo nizo mama wawe yakunda kuvuga Marita. ndamwumva ariko aravuga ayo majambo. Gatarina nagira ngo wongere umfashe twosubira hariya ku mangazini y'impuzu tukarondera uduhuzu tw'umwana wa Nome. Turafise ingorane ntoya hano. hari ingorane dufise Gayoze? Niya gato ntidushobora kuyisiga. ngomba kuvuga ni mbega twagagutorera gato y'umunsi mukuru. Ego cyane Yoze. Ego cyane turagaruka.
ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. Hagize ico wagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.